bakunzi ba Gitega Entertainment TV, reka ndakuramutse ndakubwira ati big up sana kuba waduhisemwo. Ndakunda ukuntu ukurikirana ibiganiro byacu uciye kuri Facebook, uciye no kuri YouTube. Reka ndakubwira ati ntiwihenze kabisa. Ni Gitega Entertainment TV, Elvis nibitanga DJ Wizi. Nariko nditemberera tu ariko ahantu harangwa ibirori no habura. Ndabona abanyeshure bahejeje ibibazo bari muri After Exos. Nuko mpuye n'umutipe ari hano ari muri entertainment. Nukuvuga rero ko bari muri entertainment namuheruka kera mugabo nibaze ko ibintu ari fresh. Reka tuyage abira tatu ariko atangura yidondora mwebwe abakunzi ba GITEGA-Ent TV. Yo hello ba fans, ndabaramukije mwese aho muri hose. Amaje banyitwa Khappa, Khappa imaga Khappa KCD. Ni Khappa ikarata wala ni Khappa vitu gani? Yani tunyere na gasiri no kuko nyene kavuye ku kinimbu vyibuka nyimba nihenze agasino kanyiswe abagenzi bisazo n'abaca amazi n'abatera impaga. Warakunda gukina ikarata vyataye? Pisi ndo mukinyi wa kamari. Ni Khappa vipi we ndagwera ukuri muri entertainment mbega warabitotse bimeze gute ndazose vyinshi bishaje? Tunyene urabizi umuziki niwo ukora nguhebe gusa nyene ilifo ukora agapoze gatoyi kabanza ukarondera mundi buzima ariko tunyene ubunye bunajenje niwo mwaka wanje 2020 shibibona nawe 2020 igeze mbari 2020 igeze mu kwezi kwa kane ngira ngo no musi ni tariki imwe. So muri ayo mezi yose bimeze gute? So muri ayo mezi yose kuntu vyari bimeze nariko ndiukanga mu bundi budiri kazi yuko muziki no mu Burundi ugoye uri kurawukote kurabankana n'utundi tuntu usanga ari ngorane uba obligé yo kubanza ugakora tundi tuntu twinjiriza amafaranga aho muziki ukawukora prenyene turazi umuziki tuba tukunda. Yes, tuba tukunda ya umuziki wa ukunda kandi noneho cyari nigiye kirekire harace nigiye kinini ata muziki uri kurakogwa dimwe ko nagusanze mu kirori uraperforminga canke bimeze gute urafise performance nga no musinyene ko mumbona ngaha baranyizeye naje guperforminga abafans bari bangumbuye narifo yuko no musi nkora kantu kweri abafans birenda bereke yuko nagarutse ndahari. Ni Khappa twatumumenyereye mu bikorwa vyinshi mbega muri entertainment wakora ibiki detail kimwe kimukwaje? Muri entertainment kunakora ubunye nariko ndakora akazi k'ubustiliste kukwambika uzoruza nawe ndakwambike ndakuryoshe vya kweli ugende gukora ama interview waryoshe uberewe sana. Abazova banyiba wanyambitse nkabego wizingene kumwambika abafana kumwambika ku buryo harenganye usavuga ati Khappa niwe yamwambitse uberewe. Iba ariko aravuga ntibiherere ngaha nyene abakurikirana GITV ngira ngo bazokwishuza. Oya ndavyemeye kandi nzobishitsa nzobikora. Okay, hama kubijanye na performance yawe yuno munsi bimeze gute waronse ubutumire gute bipanze gute? Kubijanye na performance yanje no munsi abona turi muri vyabiye vuga ati kadufashanye abagenzi banje barambwiye ati Khappa vipi fresh baranyandikiye barambwira ati twe bujyanye turafise aka concert tugomba gukora ndavuga ati je naso mwe muzombarire je nditari ndahari twiteguye kubafasha ndavuga ati rero reka tuze dukore turabe sibire turo twoduzya umuziki w'Igitega narigera haciye kiri tuko turakora umuziki yaraciye ngize ko turakora umuziki shamvuga ati jewe nana kimwe nikubw'inyungu ziwanje tireka nze nkore turabe tuduze entertainment y'Igitega. Turabona nubwo bimeze uko nubwo haraciye kinini ibiteramo bitariko biraba ndabonye umenga igiteramo cyatanguye giteba witegure gute canke nakahe gasha kubafana biwawe? So igiteramo kuba cyatanguye giteba je ndibaza yuko vyoba vyatumye nibirere byari meze ukuntu kubera beshi byabakanze usanyere tu yanje
abafana banje muri hose mwitegure ndabaryohera ibintu vyiza bimeze neza. Yes Khappa, kuri uno munsi kugeza ubu uye wari ufite song zingahe? Kwera ubunye guhera mu gihe ntanguye umuziki kariyere yanje gushika ubunye ndafise indirimbo 3 ndi mu mugwi, ndafise indirimbo yiwanje imwe n'indi ndirimbo shasha afitiye abafana. Tuva tubona performance yayo ngaha canke ni surprise ahandi hantu? Ya ni surprise y'ahandi hantu. Khappa, uno munsi wavuze ko uri muri carrière yo kwambika ubu styliste, ubikorera he, bigenda gute, wo gukenera wovuga ati je nkeneye ko nyambika yo gutora he? Musanzo ukeneye unkeneye kubera abizi ibintu biragoye, ubuzima bwo mu gisagara buragoye bivanye na miliye. Turashobora kundondera, ndashobora gutanga adresse yanje, nkorera online, ndakorera kuri online cyane kuri social media, rabizi izodushitsa mbari dushitse kure. Kabisa ngira ngo nimba atari banga noneho ntibikiri banga kuko uri muri business, wo tubwire iyo adresse yawe. Adresse yanje iri Nyabututsi aho sanzwe mba, gusa vuba cyane ndashikira nabo ngaha muri ville, tutangure dukorane baronga ibintu vyiza bimeze neza. Nuko Khappa, hanyuma durangiriza dusozera, watubwiye yuko uteguriye abafana, mbega hari akavideo bemerera? Akavideo ni ngombwa, nzorekora audio video. Hama Khappa, kuri social media yaba Facebook n'izindi usanzwe ukoresha, n'izindi mbuga ukoresha, wo kurondera kuri izo mbuga yo kwandika gute? Chewe ukeneye kundondera kuri social media ndakoresha zose, Twitter, Instagram, Facebook, nitwa Khappa. Kuri Instagram niyo nitwa Khappa official tu. Za Twitter hose nitwa Khappa, mbuga zose ndazikoresha, ukeneye turatextinga inbox tukayaga. Yes, ni Khappa ryandikwa kujya nyene kwa Khappa nyene canke? Oh yes, twaturogo twatugabo tumatanye mubona. Ni Khappa ryandikwa KHAPP na A. Nuko nibaza ko mwamaze kuvyumva. Aha rero tubandanya tujya show, tubandanya turaba ikirori niki, reka turindire performance ya Khappa, kumbure muzogenda murabona byinshi bishasha. Hanyuma Khappa, kajambo kanyuma ku bafans. Kajambo kanyuma ku bafans, kubashoboye gushika mbona turi kumwe nibo mbona bifise ku mutima, ndabemereye kweri yuko ntaza kubata hasi, nza kubakora ibintu vyiza cyane. Mwitege soon, mugomba ibone umwanya nongera numira abafana. Tufashanye tuduze umuziki dukunda ivy'iwacu, nako ni Gitega ibintu bigoye. Shaka tuduze ibintu, dukora ibintu vyiza vy'amateka kuburyo n'amakunga atagara avuga ati Gitega ku mugwa mukuru wa politiki ibintu ni sawa. Yes Khappa, dukunda ivy'iwacu, kubera ikintu tuzagufana undi muntu, kandi natwe no tubona dushoboye tudugana undi muri mfika niyo dushoboye, ugatireka dukoresha ingufu z'iwacu. Turaho bizoshika kandi bizogenda neza. Okay, reka rero tugushimire Mr. Khappa kuri kano kanya waduhaye. Nibaze yuko ugiye kutuguma hafi kugira ngo tugende tumenya umunsi ku munsi ingene ibintu biriko biragenda. Murakoze cyane kandi abashimiye kuba mwatwiyumviriye ko ukoresha n'abandi ba artiste. Ndabona aba artiste benshi ngaha batanduka mu ntara ya Gitega, bakoreshe, ndabizeye bose ndabakunda cyane. Yes, watubwiye ati dukunda ivy'iwacu, tugeza gukunda abiwacu, hanyuma tugende n'ahandi. Mukabashigikira wizi, mukabashigikira. Wenda azi ugikora kuri humuriza barakora amateka yana bro. Respect kweli. Turabikora n'ubundi ndazi bizogenda neza, kandi turavyizeye. Ubu GITEGA-Ent TV yaje kubera iki? Na GITEGA-Ent kweli. Kandi ishimire, ndongera mbwira n'abakunzi bayo babandanya kugira ama subscribe. Yego. Reka ndabashimira cyane bakunzi ba GETV, reka ndababwira ati big up sana, wizindi kumwe namwe, tubandanye tuduza impano z'iwacu, ndetse tuzokwama dukorana n'abanyempano gushika
bateye imbere. Reka ronda kubwira ati utaragira subscribe kuri Facebook na YouTube, ndakubwira usimbire kwandike GITEGA-Ent TV, hanyuma uze kwa mubironkera bishasha. Mr. Khappa nawe akubwiye ati bandanya mugira subscribe kuri GITEGA Entertainment TV.